Ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi bacu aho muri hose muri kumwe na Keria Niera ukeneza muri Argos TV mu kiganiro c'amagara y'abantu. Uno munsi turaza kuvugana kubijanye n'impfu zikunze kwibonekeza mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku bana bari musi y'imyaka 5. Mushobora kuba mwibaza ati mbega vyo biva kuki canke ni gute umuntu ashobora kuzikingira. Ico biva ko rero kanshi ni hariho ingwara zishobora gutuma umwana apfa musi y'imyaka 5. Izo ngwara rero ni nyinshi mugabo hariho iyikaze gusomba izindi. Iyo nayo ni ingwara yo mwihemero bakunze kwita umusonga. Iyo niyo ahantu henshi bafata ko ari nk'iya mbere yica. Ariko hambavu yizo hariho n'izindi nk'ingwara zo gucibwamwo, hakabaho n'ingwara zo gufungura nabi, hakabaho na malaria. Ivyo byose ni bituma umwana ashobora kudakura afise amagara meza, kubw'ivyo bigatuma ashobora gupfa musi y'imyaka 5. Murashobora kuba mwibaza ati none uzikingira gute, ingene nyene twobibamo kugira ngo abana bacu bakure afise amagara meza. Icambere na mbere ku mukenyezi wewe yakoresheje yapimishije imbanyi biriko nyene bisabwa n'abaganga, umukenyezi agakwiza zirya consultation zine kuyanyuma baramutegurira ingene azokwibaruka. Baramutegura akamubwira ati bimeze uko mbise ibimenyetso ibi uzoca unyarukira kwa muganga. Rero mu gihe umukenyezi atakoresheje ayo ma consultation biramugora, ntashobora kumenya ati hageze ko ngenda kwa muganga canke ntihageze. Ari bene babandi batangura kumva ibimenyetso mugabo akacavuga ati oya reka maze ngende nkore mbanze ntoze rya murima wanje ndaza kugenda kwa muganga hanyuma. Ico rero ni kibi cyane kuko uri kuraruhisha umwana rero mu gihe aba yarushe azokura afise amagara make, ega azovuka mugabo azokura afise amagara make ashobore kugwara ingwara zitandukanye. Ari naco gituma twavuze yuko izo ngwara zishobora gutuma apfa musi y'imyaka 5. Hama kandi umukenyezi abonye umwana wiwe afashwe yamaze kuvuka, afashwe ukabona ameretse arashushe, ndagushika arashushe, mujane kwa muganga. Ntuce uvuga ati mukuru we hari hagati yirengagije yasigaje reka maze ndamuhe, nabona bidakunze ko ashobora kumera neza ndaza kumujana kwa muganga. Ivyo onye sivyo ariko usanga kumuvura n'ibintu bitari ivyo vyiza. Rero mujana kwa muganga, udashoboye gushika kwa muganga nawe ukegera abaremeshakiyago benshi barahari ku mitumba itandukanye bakagufasha. Hama kandi mugakurikiza ibintu vy'incanco. Twabivuganye ko ubuheruka ibintu vy'incanco umwana adacancwe murabizi nta basoda nyene bakwiye mu mubiri aba afise kugira ngo ashobore kumurwanira. Nico gituma rero yaracancwe kurya nyene vyanditswe n'amategeko, kurya nyene bikurikijwe, ugasanga nta bicanco na rimwe rwamusivye. Biragorana ingene yogwara izo ngwara. Hama gutandukanya ivyaha. Imyaka 3 uwonye biragoye ingene yogwara ingwara kubera mama wiwe aramwitaho cane mu gihe atawundi mwana ariko araza. Mugabo nk'umwana afise umwaka umwe mama we akaba afise iyindi nda mu nda, umva vyogenda gute? Aza kwita ntashobora kuronka umwanya wo kubitaho bose ngo bose ngo batunganize uko bitegerejwe. Hama twavuganye n'ibintu vya malaria. Aha mu Burundi twese turazi ngene tuyikingira, turazi ko ari kuryama mu misegetera, turazi kandi n'ibimenyetso vyayo ku buryo utovuga ati je nafashwe gutya anye siniyumvira kuja kwa muganga. Malaria rero nayo nirica cane iyo utayivuje. Rero iyo umwana yamaze gufatwa ukabona n'ikimenyetso na kimwe, ikintu ca mbere bavyeyi nobahanura nyarukira kwa muganga kugira ngo bamufashe. Baganga nibo bashobora kumupima bakabona ingorane afise, kamusaba bagashobora kumuvura. Ibintu bijanye no gufungura navyo nzobategura n'ikiganiro cavyo vuba. Ibintu bijanye no gufungura, mbega hari igihe utamenya imfungurwa zikwiye kugira ngo ugire amagara meza.
icyo cyose ni ikintu kiba gikenewe kumenya nk'umubyeyi kugira ngo umwana ntuzosanga kumuha ibintu bimwe ushobore gusanga atacyo bimufashije mu mubiri. Hama ikindi ngarukako ikintu cyo konka, twabivugana rero mu minsi iheze, konka neza ukamwonsa gushika ku mezi 6. Nabwiye yuko amaberebere afasha ibintu byinshi kandi akingira n'ama-infection atandukanye mu mubiri w'umwana. Rero umwana atonse neza ashobora nawe kugira ingorane, ugasanga aguma agwaragurika cyangwa waramuvangiye cyangwa ukamuha amata muri bibeho. Twavuganye ko hari igihe usanga batazoza neza, umwana biroshe ko agwara. Ibiharuro byerekana ko mu myaka 5 iheze ku bana 1000 bari bahari 47 barapfuye bishwe n'izo ngwara. Abo rero 47 bapfuye batarakwiza umwaka umwe. Muri abo 47 rero nabo 23 nibo bashoboye gupfa ku kwezi kwa mbere. Murumva yuko ivyo biharuro bikomeye cyane n'atari byinshi cyane, mugabo tukwiye gushika ku busa hamwe atarupfu namwe turonka bw'umwana, kuko nitwe tuba dukwiye kumenya ngene tumugenza buke ku buryo agize ingorane wewe ntashobora kugira ngo mbabara, wewe mama we nubona ko umwana wawe ari ikintu cyahindutse. Ariko rero ugereranije nko mu 1987 gushika muri 2016 na 2017 biraboneka yuko ibyo biharuro byagabanutse, kuko mu 1987 ibiharuro byari kuri pourcentage ya 74. 2010 bica biramanuka bija kuri 59. Mu 2017 rero naho byari byagabanutse gose bija kuri 47. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro cyacu, naho utaha.